Haleluya, Yesu ashimwe, turabaramukije amahoro y'Imana, turabaha ikaze mu biganiro vya Holy Canaan TV, jewe ni Ange Muhorakeye, tugira tuganire ijambo ry'Imana, ni umwanya wo kuganira ijambo ry'Imana, ariko dusenge nkuko dusanzwe tubikora. Data mw'izina rya Yesu Kristo, Mana ugira neza, turaguhaye ikaze ngo abari uturongora muri kano kanya, turahaye ikaze mpwemuyira ngo adushoboze kumva, adushoboze no kuvuga ibikwiriye, uzobukoze mwami mabane natwe, ni mw'izina rya Yesu dusenze, dushima, amen. Imana ibaha umugisha, turashaka kuganira ijambo ry'Imana riri mu Itanguriro igice ca 11. Aho tubona Imana ngo ingene yayoberanije indimi z'abantu. Imana yari ifise umugambi mu kuyoberanya indimi z'abantu, kuko Imana yashaka abantu ko basanzara mu isi bakayigwiramwo nkuko vyari mu mugambi wayo. Ariko uyu munsi turashaka gufatira kuri aya majambo ngo turabe ubushobozi bw'ubumwe, kandi turabe n'ubushobozi kandi bwo gutandukanya. Imana idufashe cyane, kuko ikintu cose Imana yubatse mu nkomezi Satani yagerageje kugisambura, ariko Imana ishimwe ko muri Kristo Yesu habaye restauration kugira ngo ivy'umwasi vyose yatesheje agaciro bigaruke ku buzima bwacu. Reka dusoma aya majambo rero ari muri ico gitabo c'Itanguriro igice ca 11. Turasoma mu izina rya Yesu. Aravuga ngo abo mw'isi bose yose bari bafise ururimi rumwe no kuvuga kumwe, nuko bariko baragenda berekeye iburasirazuba babona ikiyaya mu gihugu c'Ishinari, bagereraho baravuga bati ngo tubumbe amatafari tuyaturire neza, nuko bakoresha amatafari mu gishingo c'amabuye na kaburimbi mu gishingo c'ubudongo. Baravuga bati ngo twiyubakire igisagara n'umunara uzushikira ijuru, kugira ngo twironkere izina rya rurangiranwa, twoye gusabagira mw'isi yose. Maze Uhoraho amanukanwa no kuraba ico gisagara n'uwo munara abana b'abantu bubatse. Uhoraho aravuga ati raba n'ihanga rimwe, kandi bose basangira ururimi rumwe. None niki naco batanguye gukora, erega nta kizobananira. Noneho ko kuco bazogabira gukora cose. Nuko ngo tumanuke tuyoberanye ururimi rwabo, boye kumvikana mu kuvuga kwabo. Nuko Uhoraho abasabagiriza mw'isi yose, baca baheba kubaka ca gisagara. Nico catumye izina ryaco citwa Babeli, kuko ari Uhoraho yayoberanirije ururimi rwabo mw'isi yose, kandi ari Uhoraho yabasabagirije mw'isi. Amen. Imana ihabwa icubahiro. Twabonye ukera abantu bari bafise ururimi rumwe kandi ryari ihanga rimwe. Ariko uriko uraraba ayandi majambo y'Imana mu Itanguriro, urabona ko Imana yari yabaremeye kugwira, kandi isi yari niniya. Imana yari yashaka ko bahakwira. Ariko twavuge ko dushaka kuvugana amajambo y'ubumwe. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo baravuga bati ngo twiyubakire igisagara n'umunara uzushikira ijuru. Bashaka gukora ikintu gikomeye, kuko umva ryari ihanga rimwe, barumvikana, bari bamwe. Hama Uhoraho nawe ngo arabibona, ngo Uhoraho aravuga ati raba n'ihanga rimwe, kandi bose basangira ururimi rumwe. None niki co batanguye gukora, erega nta kizobananira. Haleluya. Imana rero yari izi ko ubumwe, kuba abantu bavuga ururimi rumwe, kuba abantu bafise ikintu bahurirako, akaba ari n'ihanga rimwe, bashobora gukora ikintu giteye ubwoba mw'isi yose. Imana iravuga ngo ko bakigabiye kugikora, baragikora, baragishikako. Nico catumye Imana ibasabagiza, ibateza kuvuga indimi batumva, kugira ngo basabagire bakwire yasi. Ariko aha twavuze ko tugira tuvuge ku bushobozi bw'ubumwe. Igihe cose abantu bari umwe, bakora ibintu bikomeye, bashika kuco Imana igomba kubashikako. Imana ihabwa icubahiro. Bibiliya iratubwira neza ubumwe bw'abubatse, ubumwe bw'imiryango, ubumwe bw'igihugu. Ariko Satani, turabona umudayimoni, Satani acarungika umudayimoni wa division kugira ngo ashobore gutandukanya. Igihe cose Imana ishira hamwe, Satani waza gutandukanya. Umudayimoni wa division rero iyo shisa hamwe, hacaba confusion, kandi ahantu hari confusion nta vision ihaba.
abantu iyo batatanye, abantu iyo batanguye kutavuga rumwe, abantu iyo batanguye kutabona ibintu kumwe, ibintu ntibikunda. Imana idufashe cyane. Mu miryango turabona ingene usanga abantu batatana, mu ngo turabona amadivorce, turabona abantu bubatse batandukana kubera igihe Satani azana iyo division. Kandi twavuze ngo division ihabaye abantu ntibashobora kumenya ibyo barimwo, batangura kwitana amazina, batangura gutumana urutoki, wowe ni umeze uku, ugasanga aho hantu nta vision, nta kintu kizima gishobora kuba muri urwo rugo atabumwe burimo. Nta kintu kizima gishobora kuba muri ico gihugu atabumwe burimwo. Nta kintu kizima gishobora kuba muri iyo miryango atabumwe burimwo. Imana idufashe cyane. Hari ikintu Imana yampishuriye kuri uyu mudayimoni. Nagerageje gutahura ndavuga Mana, kubera iki usanga ari ahantu ibintu bidafata, abantu bama mu ngorane, abantu bama mu kwizungurukako, ariko usanga inyuma yaho haba hinyegeje uyu mudayimoni wa division. N'umudayimoni aza gutandukanya, yamagerageza kugira ngo ntihabe ubumwe, yamagerageza arondera nyura mu tuntu tutumvikana kugira ngo atume abantu batandukana. Igihe cyose rero hari gutandukana, nta kintu kizima gishobora kuba, haba mu rugo nk'abubase. Igihe cyose hari kutumvikana, kutavuga ururimi rumwe, kudahuriza ku kintu canke ikindi, haca haba confusion, haca haba kudatahura ibyo abantu barimwo, haca haba kudatahura ibyo abantu bagomba gukora. Nta mugambi ushobora kuhaba, nta kintu kizima gishobora kuhaba. Nico gituma benshi baheza batandukana, benshi baheza hari ibintu bibi byahabaye kubera iki? Ukutumvikana. Rero Imana idufashe gutahura umudayimoni wa division, haba mu bihugu byacu, haba ku buzima bwacu, mu miryango yacu no mu ngo zacu. Uyu mudayimoni ariko arakora cyane muri iki gihe kugira ngo atandukanye. Gutandukanye rero bisigura iki? Kwangiriza umugambi w'Imana ku buzima bwacu. Imana idufashe cyane. Urabe mu muryango wanyu, urabe mu gihugu cawe, uvuga ngo niki Satani ariko arakora. Satani ariko arazana division kugira ngo abantu ntibashike ku mugambi w'Imana. Satani ariko azana division mu ishengero kugira abantu ntibashike kuca Imana yaduhamagariye gukora. Bibiliya iratubwira neza ingene Yesu yabwiye abigishwa biwe ati, nimwabumwe niho abantu bazomenya ko muri abanje, niho ubumwe bw'ishengero, ubumwe bw'abantu banje, niho abantu by'ukuri bazomenya ko muri abantu banje. Ariko uyu munsi turashobora kubona abantu b'Imana batumvikana, kandi twese tuvuga ngo turabe Imana. N'uyu mudayimoni wa division yateye kugira ngo ntitubashe gukora intumbero yatugize ico turi nk'abana b'Imana. Uyu mudayimoni yateye mu bigo usanga hari intambara, hari impuha, hari ibibazo kubera abantu bamwe bavuga ati twe turaba, abandi tubibona uku, abandi tubibona uku. Ariko by'ukuri hari intumbero kuko Imana yabagize ihanga rimwe, ibaha ururimi rumwe kugira ngo muzogira ikintu mukoze gikomeye. Ariko Satani nivyo adashaka, acazana division. Ahantu hari division rero haca haba ya confusion, abantu batangura kwitana amazina, bagatangura kubwirana ibinabiriye, batangura kubona ibindi bintu bitariho, hamba biza kurangira ari uko ata vision ihabaye. Vision ntishoboka ahantu hatari ubumwe, vision ntishoboka mu ishenga ahantu hatari ubumwe, vision ntishoboka mu gihugu ahantu hatari ubumwe, ntishoboka mu rugo ahantu hatari ubumwe, ntishoboka ahantu hose hatari ubumwe. Rero Imana iduha ubwenge bwo kugendereza uyu mudayimoni wa division. Uyu mudayimoni wa division arabaho mu miryango. Hari igihe afrapa mu miryango, hari igihe afrapa mu ngo, hari igihe akubita agaca mu bihugu. Tube abanyabwenge nk'abana b'Imana kugira ngo dusenge twirukane uyu mudayimoni wa division mu bihugu byacu, mu ishengero, mu miryango yacu, mu ngo zacu, mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Tumwirukane kuko niwe yaduteye, niwe tume ibi byose biriko biraba, intambara, inzankano, ishari n'inzigo, uburyanye, ingo zitandukana. N'uyu mudayimoni wa division adashaka ku mugambi w'Imana bareyarize. Ariko Imana ihabwa icubare kuko Kristo yaje kurestora abamwizeye. Turafise ubwo bubasha. Haleluya. Dusenge kugira ngo Imana yerure ico gicu, twirukane uwo mudayimoni. Mwibuke ku ijambo ry'Imana tubwira ngo nabahaye ububasha bwo gusenda abadayimoni. Haleluya. Nubwo guhonyora inzoka na scorpion. Turafise ububasha abana b'Imana iyo dusobanukiwe ikitugwanya, iyo twisobanukiwe turiro, tukamenya n'imhemu tugwana nayo, turafise ububasha bwo kuyinesha, twarabuhawe. Reka dusenge rero. Usenge urazi division kumbura iri mu muryango wawe, iri mu rugo rwawe, iri mu gihugu cawe. Usenge kugira ngo Imana ikure imhemu ya division, abantu babe mu bumwe, bashobore gushika kuco Imana
igomba ko bakora. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo, Mana ugira neza, turasenze kugira ngo ubuntu bwawe butugwireko. Ijambo ryawe riratweretse ingene mwami ubumwe ari ikintu gikomeye, ariko Satani ahora yanka ubumwe mu ngo, yanka ubumwe mu miryango, yanka ubumwe mu gihugu, yanka ubumwe kwihanga, kugira ngo babashe kudutatanya ntidushike ku mugambi wawe. Mu izina rya Yesu Kristo turasenga twirukaniye umudayimoni wa division mu gihugu cacu, mu bihugu vyacu, mu isi, mu izina rya Yesu. Turikana umudayimoni wa division haba mu ishengero, turikana umudayimoni wa division mwami mu miryango yacu, turikana umudayimoni wa division mu ngo zacu mu izina rya Yesu Kristo. Rekure mu bumwe nkuko bibwiye abigishwa bawe, kugira ngo dushike ku ntumbero waturemeye, uzobukozanye n'icubahiro. Ni mu izina ryawe dusenze twizeye, amen.